Ivyo birori vyo kwakira abashitsi babagendeye vyatangujwe n'idefire y'ugwaruka rukukira umugambwe CNDD FDD go ngaho muri zone Mukaza. Mwijambo ryiwe ryo kwakira abashitsi, Joel Nibizi arongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Mukaza yamenyesheje ko amahoro n'umutekano muri iyo zone bisasagaye, aca asaba abagumyabanga kubandanya babana neza n'abanywanyi b'iyindi migambwe nibasamazwe naka canke kariya, maze bakomeze kwitegurira amatora mwituze ntangere. William Ndayimirije arongoye uwo mugambwe muri komine Mukaza yamenyesheje ko bagendeye iyo zone nkuko babikoze mu yandi mazone kugira birabire ko indongozi ziri ku kivi. Twaje kugira twirabire abagumyabanga bacu, indongozi zacu yuko ziri ku kivi. Nkako biranaboneka uravye n'abagumyabanga bitavye aha benshi n'indongozi vyerekana yuko dupanze. Hariho n'abagumyabanga benshi, rero umwe wese asanzwe ari haba hahandi muri ya mihana yacu, tube ijisho n'ugutwi, tube ijisho n'ugutwi ku mutekano n'amahoro ku gihugu cacu. Rero abagumyabanga twaragiye turabivuga, si ivy'imbeshere, twagomba tubashimire cyane ingene muriko muravyifatamwo vyerekeye umutekano. Nagomba twikomera amashi twese abagumyabanga. Mubandanye rero kwa kundi nta kurekura ico twafashe. Uyarongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Mukaza yahamagariye abarundi bose muri rusangi na cane cane abagumyabanga umwe wese guteramira amahoro n'umutekano ahaherereye hose, yongera arashimira abagumyabanga ko bavyifatamwo neza. Muri ivyo birori rero baranakiriye abagumyabanga bashasha batari bake. Urongoye uwo mugambwe muri komine Mukaza acamenyesha ko bazotunganya ibirori vyo kubakira icese, kandi abaye rero n'akaryo ko kwifurizanya umwaka mwiza ku bagumyabanga bose bari bitabiriye ivyo birori.